Thessaloniciens 4, verset 1 jusqu'au verset 9. Ikigwa cy'uyu munsi turaza kwiyumvira cyane kuvugana ku buryo bwo gushira mu ngiro, uburyo bwo gushira mu ngiro ivyizegwa n'ibiranga ubuzima rukristo. Haleluya. Hariho ivyizegwa rukristo, hariho n'ibiranga ubuzima rukristo. Nk'ishengero turakeneye kumenya ingene ivyo bintu bishigwa mu ngiro. Amen. La façon de mettre en pratique les croyances et les valeurs de la vie chrétienne. Hallelujah. Yesu ashimwe. Turi kumwe. Hallelujah. Amen. Tugerageje kuraba Yesu Kristo canye intumwa ndetse n'abandi bakozi b'Imana twirimise mu kinjana ca mbere, turabona yuko iruhande y'ukwigisha barashiraho no kubaho ivyigishwa. Vyari ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo nk'ishengero turafise ico twokwita les croyances, ni ukuvuga ngo ivyizegwa. Imana ishimwe. Ikindi, il y a les valeurs de la vie chrétienne. Iruhande y'ivyizegwa, les croyances, ni ukuvuga ngo hariho n'ibiranga abakristo. Haleluya. Ibigomba kubaranga twisunze ivyizegwa vyabo. Imana ishimwe. Come and reason together babiciyeko. Haleluya. Les valeurs, indangagaciro. Amen. Iki nico caranze Kristo n'intumwa n'abigisha canye abakozi b'Imana b'ishengero rya mbere. Turabibona ukuntu ishengero rya mbere ryari rimeze, ukuntu ryari ribayeho. Abaserangura canye abagerageza gutanga amateka ku bijanye n'iri shengero rya mbere, hageze ahantu babita une troisième race. Ni ukuvuga ngo une race à part. Iruhande yabo bita abanyamahanga, les païens, iruhande kandi yabo bita les juifs, abayuda, kuko ayo niyo mahanga abiri canye ubwoko bubiri bwari buzwi à l'époque. Ariko igihe Kristo Yesu amaze kuza agapfa, agahambwa, akazuka, turabona ishengero rya mbere ukuntu ryashize umutima cyane cyane ku buryo bwo kubaho nk'abakristo. Haleluya. Nuvuga ngo bari bafise ukuntu bitwararika canye babaho, haba mu miryango, si mu miryango gusa, haba mu bijanye n'akazi, ukuntu babana n'abo hanze. Si ivyo gusa, baritwararika n'imigenderanire yabo n'abandi mu ishengero. Amen. Ivyo rero bigaca biba un peuple, imarka différence canye ubwoko bw'itandukaniro. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero akabijya bari bafise ukuntu babaho nk'abakristo. Nuvuga ngo barekana les valeurs canye indangagaciro z'umukristo. Shaka rero yuko mwiki cigwa twishimikije abi Tesalonike ba mbere igice ca 4 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icenda, turaza kubona ukuntu natwe nk'ishengero rya kino gihe dushobora gushira en pratique canye kubaho dushira mu ngiro ivyo twizera, twongera tugaragaza ibigomba kuturanga nk'abantu bize Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Kuko kino gihe
ugiye kuraba ikibazo isi ifise nuko itariko irabona ibyagomba kuba biranga abavuga ko ari aba Kristo. Mbega birahari canye nta bihari? Niyo ngorane ihari igituma isi itariko iratahura la foi chrétienne, ukwizera Kristo, nuko iyo baturavye basanga ibigomba kuturanga atabihari. Haleluya. Umbwire mugenzi wawe ati harakenewe ibikuranga nk'umukristo. Aho umwe wese ndasika afise karangamuntu, sa carte d'identité. Umusore akwije imyaka 18 igihe ariko aratambuka atakarangamuntu afise kuw'inyuma aba ari yandaje. Turabizi kuko a un certain moment baragutora, barakuriza, baragutwara kubera ikintu si bikuranga. Haleluya. Turakeneye ibituranga bigaragara aho uri, ufite des valeurs de la vie chrétienne. Izo rero si zimwe washize ngaha ko turazifise. Les croyances ivyizegwa canye ibiranga abakristo, aha uko twicaye ngaha nta muntu atabifise mu bwenge. Haleluya. Nta muntu atabizi, nta muntu atabibwiwe, nta muntu atavyumvise. Twese turabizi. Ariko igikenewe shengero ry'Imana uyu munsi harakenewe pratique. Harakenewe kubipratika. Haleluya. Amen. Rero l'église primitive, ishengero rya mbere, barapratika ivyizegwa n'ibibaranga nk'abantu bo muri Kristo Yesu. Haleluya. Gushikaho babise une troisième race, nukuvuga ngo un peuple différent, un peuple à part, abantu bo ku ruhande. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu munsi akeneye kuba abantu bo ku ruhande mu miryango turimwo. Twakeneye kuba abantu bari ku ruhande mu ishengero, kuba abantu bari ku ruhande ku buzi, kuba abantu bari ku ruhande aho duca hose, si mu vyiyumviro, mu buryo twiyumvira, ariko dans notre vie quotidienne. Haleluya. Kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Nagomba turabe umurongo wa mbere aha mu Bitesalonike ba mbere igice ca 4, turabe ku murongo wa mbere. Uyu yari Paulo, yari yandikiye ishengero rya Bitesalonike. Ryari ishengero non seulement ko yabandikiye, ryari ishengero azi ingene ryabayeho. Ryari ishengero yatanzemo inyigisho. Ryari ishengero yatanzemo impanuro. Ryari ishengero yagaragajemo ubuzima Kristo. Ryari ishengero ryamubonye yigisha rikongera rikamubona ariko arabaho. Ryari ishengero ritamubonye yigisha gusa avuga ubutumwa, ababwira ibintu biriya, ariko bari barabonye karakteri yiwe, inyifato yiwe, bari baramubonye ko des valeurs chrétiennes. Turaza kubibona turavye mwaya majambo. Mu ku murongo wa mbere avuga ngo nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami Yesu, nkuko mwize kuri twebwe ingene mukwiriye kugenda no kunezereza Imana, kandi niko mugenda murushirize cyane kugenza mutyo. Haleluya. Ndaza kuvuga ku bintu bibiri bishobora kudufasha mu gushira mu ngiro ivyizegwa n'ibigomba kuturanga nk'abakristo. Kimwe mw'ivyo bintu bibiri, ikintu ca mbere ni engagement. Haleluya. Un engagement de marcher d'une manière digne. Haleluya. Gufata ingingo cyane kwigira inama wewe ubwawe yo kugenda mu buryo bubereye, mu buryo bwo un engagement. Haleluya. Kristo arabwira ishengero
abari bamukurikiye abumva ivyo yigisha muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 48 arabwira ati vous avez besoin d'être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Haleluya. Mukeneye kuba bera nk'uko so wo mw'ijuru ari uwera. Ako uyu munsi uvuze ibintu vya perfection canke ibintu vy'ukwera, ibintu vy'ugutungana, rimwe na rimwe bazokubwira ati numa nuse kuvuga ivyo bintu ntibikunda. Nta muntu ashobora kuba hatunganye nuse kuvuga ivyo gutungana. Ivyo vyamwa vyavuzwe ariko ivyo sivyo ijambo ry'Imana ryigisha. Jésus nous a encouragés. Haleluya. Nk'uko Imana ari yera birashoboka ko namwe ngaha mw'iyi si mubabera. Birashoboka. Icabuze ni engagement. Haleluya. N'uyu munsi ndizera kuza kwigira intama. Uratangura kubaho ubuzima butandukanye. Haleluya. Amen. Rero nuzukangwe n'abakubwira ngo ntibishoboka mw'isi biragoye, utabeshe nasumira umwana biragoye, ntuze wumvirize amajambo nk'ayo, kuko hamwe na hamwe abantu bavuga amajambo nk'ayo quelle experience barabira ku buzima bwabo. Kenshi abantu bazovuga ibintu nk'ivyo baravye ukuntu babayeho. Igihe umuntu yamavuga abandi nabi, atyoza abandi, abeshera abandi, biragoye yuko afatiye kuri we uwo muntu mwumvikana ku vy'ukwera. Biragoye. Niyo adafatiye kuri we azofatira kubazi abo yabonye ingene babaye akakubwira ati ivy'ukwera ntibibaho. Amen. Il nous faut un engagement, mes chers chrétiens. This is our time. Iki ni igihe cyacu cyo kugaragaza ibituranga nka bene data. Haleluya. Ireta. Iki ni cyo gihe. Birashoboka. Nizera ko Imana atari umubeshi. Mu Baroma haravuga ngo mu Baroma igice cya 2:3 ngo birakashira naho abantu batoba bizigirwa Imana n'umwizigirwa. Haleluya. Ntabwo Imana yadusabye ibyo tudashobora. Imana irazwa muri twebwe hayo de potentiel z'ukwera. Haleluya. Habuze ishaka zo kuzishira habona. Uyu munsi uzishira habona. Haleluya. Yesu ashimwe. Abandi nabingorane bakunda kugira naho twakuriye. Haleluya. Naho twakuriye. Igihe papa wakubwira ati dande sumene nzoba nahembwe kiriya kiratuzokironka. Arahembwe inoti wayibonye mbwo karinda ko cakirata kigura niet. Izo nizo experience benshi dufise. Niyo twicaye mu ishengero batubwira ati la Bible enseigne la pureté, enseigne la intégrité, la fidélité, tugati nibibaho. Haleluya. Amen. Ariko birashoboka igikenewe no gufata ingingo uyu munsi. Un engagement. Haleluya. Paulo ku murongo wa mbere arabwira ati ibisigaye mu yandi majambo. Ugerageje kuraba aya majambo ya Paulo ngo ibisigaye turabinginga. Haleluya. Tubahanura mu mwami Yesu. Uraha urabona ko Paulo ntiyari karigisha. Oya. Paulo yari kagaruka ku bintu yaganiriye n'iri shengero. Bari babizi. Nuko nanje nawe uyu munsi naho hari biriko biratugora twigishijwe. Bari babizi avuga ati ibisigaye turabinginga tubahanura. C'est pas un enseignement nouveau. Si vyiza sinyigisho nshasha zanye yarazi ivyo baganiriye. Yarazi umwanya bamaranye n'iri shengero. Yarazi aho yahereye naho yagarukirije. Cyo gituma abandi kavuga ati ibisigaye turabingenga turabahanura. Haleluya. Ngo nkuko mwize kuri twebwe ingene mukwiriye kugenda no kunezereza Imana, kandi
kandi niko mugenda, murushirize cyane kugenda mutyo. Ijambo numva nkene ko kwinjiramo gatoya turi ku murongo wa mbere, turi ko turavuga ku kintu cyo kwiyemeza cyane gufata ingingo. Nuko mbona yuko iri shengero ry'Abitesalonike a un certain moment ryariyemeje kurabira kuri ba Pawulo. Haleluya. Ngo nkuko mwize kuri twebwe. Yesu ashimwe. Barigira imigabo n'imigambi yo kugira gute, yo kwigira kuri Pawulo na ekipe yiwe. Ko hariho eta Pawulo na ekipe yiwe basanze mw'iri shengero ry'Abitesalonike. Ariko ugiye kuraba Bibiliya urabona yuko iri shengero ryageze ahantu iruhande y'ukwiga rifata engagement y'ukwigira kuri Pawulo na bagenzi biwe. Nkuko mwize kuri twebwe. Haleluya. Ngo Pawulo nabo bari kumwe bari bafise ibiranga de valeur, ndangagaciro z'umukristo. Abandi bashobora kubara bakavuga ati vy'ukuri aba bantu bari muri twebwe bavuye ku Mana. Amen. Nagomba dusubira inyuma gatoya turabe icete ca mbere c'Abitesalonike, tuje mu gice ca mbere. Mbega ibi bari barabigiye ko nibiki? Haleluya. Uyu munsi hamwe no gufata ingingo, mbega ugomba gufata ingingo uvahe ujahe ushimikiye uhagazehe. Haleluya. Aba bafashe ingingo bafate kuri Pawulo na bagenzi biwe ngo nkuko mwatwize ko. Haleluya. Ingene mukwiriye kugenda. Kandi aravuga ati uyu munsi niko mugenda. Ngo engagement yanyu iri accompli. Nuko mugenda. Mu cete ca mbere c'Abitesalonike igice ca mbere turabe ku murongo wa 5 tumanuke. Ngo kuko ubutumwa niho turi Abitesalonike wa mbere igice ca mbere umurongo wa 5. Ngo kuko ubutumwa bwacu butabashitse ko ari amajambo yonyene, ariko bwari mu bushobozi na mpwemu yera no kumara amazinda rwose. Namwe murazi ubugene twari tumeze hagati muri mwebwe ku bwanyu. Haleluya. Aragaruka ku kuntu bavuze ubutumwa bwiza, ariko akabibutsa ati murazi ingene twari tumeze hagati yanyu ku bwanyu. Haleluya. Ngo hari ukuntu bari bameze ku bwabo. Umurongo wa 6 ngo namwe mwaratwiganye ngo mwigana n'umwami wacu mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu marushwa menshi, munezerejwe na mpwemu yera, bituma muba icitegerezo c'abizera bose bari i Makedoniya no muri Akaya. Nuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'umwami wacu Yesu. Ngo humvikanye ijambo ry'umwami wacu kandi ntiryumvikanye i Makedoniya no muri Akaya honyene, ariko ukwizera Imana kwanyu kwaramamaye hose, bituma tutarinda kugira ico tuvuga muri ivyo. Haleluya. Imana ishimwe. Ico novuga ni kondisyo ba Pawulo barimwo igihe bari mu ishengero ry'Abitesalonike. Kondisyo barimo zari kondisyo zitameze neza, ariko hamwe nuko bari mu ivyo bibazo bari bafise inyifato nziza hagati mw'iri shengero. Reka dusimbire ku gice ca kabiri, turaza kugaruka ngaho mu gice ca mbere. Mu gice ca kabiri shaka tujuru twumve ba Pawulo etabarimo hagati mw'iri shengero. Mu gice ca kavuga ati bene data,
ubwanyu murazi yuko ugushika muri mwe kwanyu kutabaye ukubusa, ariko tumaze kubabarizwa i Filipi no kuhatetererezwa nk'uko mubizi, dushira amanga mu Mana yacu kubwira mwebwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Turi mu ntambara nyinshi. Haleluya, amen. Iri shengero ry'Abitesalonike, kimwe mu byo bigiye kuri ba Pawulo, c'était un esprit de service. Bari bafise umutima wo kwitanga, bitangira abandi. Kuko bashitse mw'iri shengero bamerewe nabi, ngo bari bavuye i Filipi, ngo bamaze kuhatetererezwa. Sinzi ivyari vyababayeko, no gufungwa ngira bari bafunzwe, no gukubita ngira bari bakubiswe, ariko bashitse mw'iri shengero ry'abi Filipi, turabona mu gice ca mbere ukuntu bavuga ati, murazi ingene twari tumeze ku bwanyu. Haleluya, amen. Bari bafise umutima wo kwitanga. Ils avaient un esprit de service, servir. Raba ku murongo wa 6 mu gice ca mbere, iyo Pawulo avuga ati, namwe mwaratwiganye mwigana n'umwami wacu, mumaze kwakirira ijambo ry'Imana mu marushwa menshi, munezerejwe na mpwemu yera. Nk'uko ba Pawulo bashitse mw'iri shengero bari mu marushwa, abwira Abatesalonike ati, mwaratwiganye kuko namwe mwakiriye ijambo ry'Imana mu bibazo byinshi. Haleluya. Turabicakurikiye ku murongo w'7, bituma mu bicitegerezo c'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'umwami wacu, kandi ntiryumvikanye Makedoniya no muri Akaya honyene, ariko ukwizera Imana kwanyu kwaramamaye hose, bituma tutarinda kugira ico tuvuga muri ivyo, kuko bose bivugira ubwabo inkuru z'ingene twaje muri mwebwe, kandi ingene mwahindukira Imana mugaheba ibigirwamana, ngo mukorere Imana nyakuri kandi nzima. Ico nshaka kuvuga ni giki? Uyu munsi isi ico iturindiriye ko, iraturindiriye ko uyu mutima wo guserva. Haleluya. Baraturindiriye ko uyu mutima wo kwitanga. Haleluya. Parmi les valeurs cyane ibigomba kuturanga nk'abantu bakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, c'est le service. Yesu ashimwe. Haleluya. Pawulo arababwira ati, mwaratwiganye namwe mu bicitegererezo, ukwizera kwanyu ubu kuriko kurumvikana un peu partout, naho muri mu bibazo, muri mu marushwa. Amen. Kuko abazi igisagara ca Tesalonike bakubwira yuko yari ville, yarimo ibarabara nk'uko twovuga route nationale numero 1. Ngo ni barabara nyamukuru rigenda hehe, aho ingenzi zica, zaba izigiye mu Rwanda, zaba izigiye i Kampala, baba bagiye muri Kenya. Igihe bari ku nzira, Abitesalonike bagenda bababwira ubutumwa. Barize kuri Pawulo baravuga ati, aba bagabo baratweretse ko il faut servir, ni igihe cyo kwitanga tugakora. Igihe abantu baba bariko barahita, baba abavuye Makedoniya ni Ikaya hose, bashingira intahe ko aba bantu bavuye mu bigirwamana bagakurikira Imana nzima. Haleluya. Iki kintu kirakomeye, kuko ugiye kuraba mu vyakozwe n'intumwa igice ca 2, impact yari ku ishengero rya mbere yari entraide, yari hagati yabo, kwari ukuntu bafashanya hagati yabo, esprit de service, barafashanya. Si
ibyo gusa, baregeranya n'ibyabo, ari amafaranga, ari ibintu bitandukanye, bakagenda kugaburira imfubyi, bakagaburira abakene. Bari bafite igikorwa cyo guhambisha abatishoboye. Ngo bari bafite ukuntu bari babayeho, bari bafite uyu mutima, cyane kimwe mu byabaranga kwari ukuntu bagira gute, kwari ukuntu bagenda bafashanya. Haleluya, Yesu ashimwe. Tubandanye dusome, tubandanye mu gice cya kabiri, Abitesalonike ba mbere igice cya kabiri. Twongere turabe igihe Pawulo avuga ati mwaratwiganye, mbega n'ibiki babigiye ko. Abitesalonike ba mbere igice cya kabiri umurongo wa 3 n'uwa 4. Avuga ngo kuko uguhanura kwacu kutava mu buzimire cyanye mu buhumane, kandi atari ukubugunge, ariko nk'uko Imana yatwemeye ko turabo kuzezwa ubutumwa, niko tuvuga. Nituvuga nk'abagomba kunezereza abantu, ariko nk'abagomba kunezereza Imana igerageza imitima yacu. Haleluya. Kimwe iri shengero ry'Abitesalonike ryigiye kuri Pawulo na bagenzi babo, yari motivation, yari mu byo bakora. Haleluya. Raba ku murongo wa 3 ngo guhanura kwacu ngo ni kuva mu buzimire. Yesu ashimwe. Uyu munsi biragoye yuko tuvuga ibyo turanga nk'abakristo igihe fondasiyo zacu atarizo, igihe motivasiyo zacu atari motivasiyo zishinze muri Kristo Yesu. Haleluya. Pawulo na bagenzi biwe bakorera Imana basunitswe n'agakiza, ngo ukubwiriza kwacu cyane ukuvuga ubutumwa kwacu ni kuva mu buzimire. Haleluya. Mu yandi majambo, itanguriro ryacu ni Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ni kuva mu buzimire. Ngo ishengero ry'Itesalonike riraba abagabo, ryarababona by'ukuri nk'abantu b'abakozi b'Imana bashinze muri Kristo Yesu, batarimwe uburyarya. Haleluya. Amen. Ikindi cyagaragara kw'aba bantu, bari abantu bari fidele, bari abantu babizigirwa. Ngo nk'uko Imana yatwemeye ko turabo kuzezwa ubutumwa, niko tuvuga. Nituvuga nk'abagomba kunezereza abantu, ariko nk'abagomba kunezereza Imana igerageza imitima yacu. Aravuga ati Imana yaratwizeye bene data, Imana yabonye ubwizigirwa buri muri twebwe, kandi namwe murazi yuko igihe twari muri mwebwe tutagomba kunezereza abantu cyane kunezereza Imana. Ikiko kiragaragara ku ishengero ry'uyu munsi, nuko uyu munsi amashengero amwe atanguye guharanira uburenganzira bwabo bwo kugerageza kwigisha ibyo bashaka. Alo, tugeza ahantu ishengero ryose rivuga ati ni twebwe barongozi, abantu bacu turabazi, ahantu bo kumenya ibyo duha ishengero. Iyo ni ingorane ikomeye kino gihe. Ivyo aho bitwara abakristo, nuko uyu munsi oyo gufata ingingo cyane gufata engagement yo kugaragara nk'abantu b'Imana aho turi hose, uyu munsi biriko biraba ivyuko twe tugomba. Question de préférence. Amen. Ko nambara ijipo ndende cyane nambara ijipo ngufi, préférence. Ni jewe ngira gute? Ni jewe ndabihitamo.
haleluya, n'ibindi. Ko ngendana n'abagabo bandi, fise umugabo nubatse rukristo, ni jewe ngira gute? Question de préférence, ni jewe ndabihitamo. Haleluya. Ariko icyatumye iri shengero rya mbere ibishengero rigaragaza vy'ukuri akarangamutima k'abakristo, nuko batahura yuko ivyizegwa canke ivyo bigishijwe atari ibintu bahitamo gushira mu ngiro canke kudashira mu ngiro, ariko bari bazi yuko ntegerezwa kubishira mu ngiro. Haleluya. Ingene nifata ku kazi ni jewe ndabihitamo, kandi ngize gute? Ndakijijwe. Ivyangombwa twategerezwa gufata ingingo imbere yavyo, twamaze kubigira ibintu duhitamo, dukorera ko dushaka canke dukorera ko tudashaka. Amen. Haleluya. Uyu munsi langaje yanje hari ukuntu mvuga, kandi nibompora imvugo yanje, batsitara badatsitara ivyo ntibindaba, ako dutegerezwa gucunga imvugo yacu. Haleluya. Imvugo yawe nk'umuntu yakijijwe si question de préférence, si préférence personnelle, si ingene wewe nyene ubibona, ako ni ingene Imana ibigusaba. Haleluya. Amen. Mes sentiments uyu munsi jewe ndi umuntu ishavu ryanje, vraiment iyo nshavuye mba nshavuye. Nashavuye ndi umuntu mwiza, mugabo ishavu riduze riba riduze. Rero nuko ndi, ako si kugomba kugaragara. Oya. Ariko imvugo yawe mu kibano barayirindiriye. Haleluya. Imvugo yawe ku kazi barayirindiriye. Imvugo yawe ku kazi barayirindiriye. Paulo n'abagenzi biwe mu ishengero ry'i Tesalonike barerekanye uburyo bwo kubaho. Haleluya. Amen. Uyu munsi arageze ko twerekana uburyo bwo kubaho. Haleluya. Sinzi ko biriko birumvikana, ariko umutima ndiko ndagerageza gutanga ni umutima w'ibigomba kutugaragarako. Hari ibintu bigomba kuturanga bwoko bw'Imana. Haleluya. Amen. Aha ku murongo icete cya mbere gice cya kabiri ku murongo wa 6, reka duhere ku murongo wa 5. Ngo kuko atana rimwe twigeze kuvuga ijambo dushashe akarimi. Uyu ni Paulo. Nitwigeze kuvuga dushashe akarimi, canye ijambo ryo gushitsa ukwifuza Imana niyo cabona civyo. Haleluya. Umurongo wa 6. Kandi nitwarondera icubahiro cyo ku bantu, ariko kuri mwebwe canye ku bandi, naho tuba twarashoboye kubaremera, kuko turi intumwa za Kristo. Haleluya. Aba bagabo bari abantu bakomeye, c'était des apôtres, zari intumwa. Rero ariko aragereranya inyifato yabo n'ico bari barireyerema. Bwati naho twigeze turemera umuntu n'umwe, naho turi intumwa za Kristo. Haleluya. Kuba intumwa bisigura ububasha. Aba bari abagabo d'autorité.
bafise ububasha. Ako sinzi mu minsi iri imbere ninagera ku rugezo nibantora nk'intumwa, pastor, mu bihe biri imbere, apôtre, c'est très important. Naho turi intumwa, naho twazanye iki apôtre kugira ngo muduhe, Imana ishimwe. Twavuze ati nous les apôtres, il faut ko uyu munsi mbega dufungura iki. Ejo twari umukeke na ahantu uyu munsi hari inyama y'impene. Oya, ako turabona Paulo na bagenzi biwe naho bari intumwa barerekanye uburyo bwiza bwo kubaho muri eglise locale. Haleluya, amen. Uyu munsi turakeneye ibituranga hagati mu ishengero, l'un à l'autre, les uns les autres. Nivyo ba Paulo nk'intumwa turabona yuko mu ntango barafashe autorite yo gushikiriza ubutumwa bwiza. Haleluya, kuko turabona mu gice ca mbere ngaho avuga ati ijambo ry'ubutumwa bwiza twabahaye ryari mu bubasha n'ubushobozi. Haleluya, autorite yaragaragaye bariko barapresenta l'evangile. Ariko a un certain moment naho zari numwa bari bafise igikorwa ciza cyo kwerekana simplicité, kwerekana uburyo bwiza bwo kubana mu bera. Yesu ashimwe. Haleluya, amen. Ahandi naho turazi mu gitabo c'Abaroma gice ca 12 umurongo w'9, Paulo yarabwira ishengero avuga ati urukundo rwanyu ntirube uguruheyi. Haleluya, ntirube uguruheyi, ngo mwanke ibibi mu matane n'ivyiza. Amen. Abi Filipi nabo mu gice ca 2 umurongo wa 3 n'uwa 4 avuga ati ntihagire ico mukora kubwo gukebana, mwicishe bugufi, umuntu wese yiyumvire ko mugenzi wiwe amuruta, umuntu wese yiyumvire ku vyiwe gusa, yiyumvire n'ivy'abandi. Turabona ba Paulo bagerageje kwerekana uburyo bwiza bwo kubaho baciye bugufi, ata muntu baremera, ata muntu bagora, naho bavuga ati nous sommes des apôtres. Haleluya. Ku murongo wa 5 ngo nta na rimwe twigeze kuvuga ijambo dushasha akarimi, murabizi, cyanye ijambo ryo guhisha ukwifuza Imana niyo cabona. Birabaho yuko uyu munsi rimwe na rimwe abantu dusabisha ubutumwa bwiza, vy'ukuri ugasanga umuntu arasabisha ubutumwa bwiza. Ndashima Imana yuko ngaha muri Minevam Kigobe tudasabisha ubutumwa bwiza. Haleluya. Ngo nitwigeze kuvugana akarimi gashashe, akarimi gashashe na karimi k'umuyesiko. Uyu munsi by'agakiza byaraje mu buyesiko. Haleluya, amen. Aho umuntu aba mw'ishengero afise izindi ntumbero, mbariza mugeza bati mbega ko twicaranye ufise iyihe ntumbero? Intumbero ni nyinshi, intumbero ni nyinshi. Haleluya. Je ndibuka yuko intumbero yanyinjije muri MK pour la première fois ntiyariyo, ako nahahuriye n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Abandi mufise intumbero zitarizo. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntitwigeze tuvugana akarimi gashashe cyanye amajambo y'ubupfu atariyo.
ariko barerekanye integrity, berekana yuko nimba turi ngaha ni kubera Imana yatwizeye, yabonye mu mitima yacu ko turabo kuzezwa ubutumwa bwiza. Haleluya. Ku murongo w'indwi, ariko twaritonda hagati muri mwebwe nk'uko umurezi abungabunga abana biwe, niko twabagirira igishika, cyo cyatumye duhimbagwa no kubaha si ubutumwa bwiza gusa, ariko n'ubwacu ubugingo nabwo, kuko mwabaye abo dukunda cyane. Haleluya. Ishengero rya mbere, iyindi valere cyane izabaranga nk'abantu b'Imana, rwari urukundo bakundana. Pawulo na bagenzi be mu ishengero ntibagiye nk'intumwa, ariko bari simple, bari baciye bugufi. Haleluya. Amen. Uyu munsi turakeneye guca bugufi. Yesu ashimwe. Haleluya. Nimba Pawulo nk'intumwa mu iri shengero yaraciye bugufi, kwari kugira ngo iri shengero, turabona aho twatanguriye mu cece cya mbere igice cya kane, avuga ati mwize kuri twebwe kimwe bize kuri bo, kiretse serivisi, kwitanga, ubwizigigwa, aho bakorera Imana atazindi nyungu ziri imbere, baragaragaje umutima wo kugira gute, umutima wo guca bugufi. Haleluya. Pawulo yarakeneye yuko iruhande yo kwigisha aba bantu bamwigirako. Bene data, uyu munsi ni Imana yatugendera ikaduha umutima wo guca bugufi, ibintu byinshi bizokemuka. Haleluya. Turakeneye guca bugufi hagati yacu, turakeneye guca bugufi mu miryango yacu, turakeneye guca bugufi ku buzi. Haleluya. Amen. Je ndashingira inaha Imana ko a un certain moment ivyo kubaka zarashatse kungora kwera nabuze guca bugufi. Haleluya. Nari nkeneye guca bugufi, kumva yuko umupapa ashobora guca bugufi agacana imbabura mu gihe umukozi atari hari. Haleluya. Akagira gute? Agacana imbabura. Nivyo ubundi ku rugezo rwo kuyicanira mu nzu, ariko Imana ifashe nzoze ndayicanira hanze. Haleluya. Umadamu ndamubwira ati ebana amakara kubera ari hanze, we yora unshire ngaha mu nzu. Imbabura ndayicana, mugabo ndayicanira mu nzu. Murumva yuko haracyariho ibisigaye. Nimba ndayicana kubw'umuryango, sinkwiye gutinya n'umuntu n'umwe. Pawulo avuga ati nous avons été fidèles, kuko ntitwavuga nk'abavugira nk'abanezereza abantu, ariko twanezereza Imana. Nimba nzi ko ndi chef de la famille, Imana ikaba ari insaba guca bugufi, kubera ikincanira imbabura mu nzu. Ikibazo gihari nuko mvuga ati iki kibano kizovuga ati nariye umuti mu isombe. Akivyo sivyo ngomba kwiyumvira. Aho hantu madame naramugoye cyane ku bintu byo kuba umugabo. Oya, sheri nta mukozi ahari, genda ku isoko. Gende gusuma. Nari ngene kugira gute? Guca bugufi. Haleluya. Amen. Iri jambo rirangwa ko naho twari intumwa nitwigeze tugora umuntu n'umwe. Simplicity. Ils avaient un cœur tendre, tendresse. Paulo ntiyari nk'intumwa hagati y'aba bantu. Ego nk'intumwa irapresente l'évangile, ariko yari azi ko akeneye kugaragara comme un père spirituel, nk'umupapa imbere y'aba bantu, kugira ngo bamwigireko, nk'umumama mw'aba bantu kugira ngo bamwigireko.
raba ku murongo w'umunani. Turi mu Bitesalonike ba mbere igice cya kabiri umurongo w'umunani. Pawulo aho twahereye avuga ati mwaratwize ko, haleluya, vous avez pris l'engagement yo kutwigirako, kandi uyu munsi niko mugenda nimurushirize. Haleluya. Raba ku murongo w'umunani ngo niko twabagirira igishika, nicyo cyatumye duhimbagwa no kubaha si ubutumwa bwiza. Ku murongo wa kangahe? duhere ku murongo w'indwi. Ariko twaritonda hagati muri mwebwe, simplicite nimwe nariko ndavuga, nk'umurezi abungabunga abana biwe. Haleluya. Sinzi ko mubona uyu mutima wo guca bugufi, nk'umurezi abungabunga abana biwe. Umurongo w'umunani ngo niko twabagirira igishika, nicyo cyatumye duhimbagwa no kubaha si ubutumwa bwiza bw'Imana gusa. Ntibabahaye ubutumwa bwiza bw'Imana gusa, ariko n'ubwacu ubugingo nabwo, kuko mwabaye abo dukunda cyane. Haleluya. Bene data, twige guca bugufi. Ndabona Pawulo umutima we yari afise, yari yageze ahantu ashobora kumezira umutima we n'umutima w'Imana. Nivyo yahamagawe n'umwe, ariko yari azi ko je suis un père, ngomba kugaragara nk'umupapa hagati y'aba bantu, ngomba kubagirira igishika, ngomba kwifata ruto, ngomba kubereka umutima w'umuvyeyi. Haleluya. Mbega uyu munsi iyo uri kurarengana bakakubwira ati wambwawe, ureponda gute? Ako n'akantu gato nkoresheje kugira ngo twiyumvire ibitugwa mu matwi bitandukanye, tureyajisa gute? Haleluya. Iyo bakubwira ati wambwawe, urabona iyo mbwa? Amen. Twakeneye guca bugufi bene data. Haleluya. Aba bantu bari barigiye kuri Pawulo. Amen. Rero kugira ngo ndangize iyi parti ya mbere, nje kuri parti ya kabiri kugira ngo duhave duheza, turakeneye ukwiyemeza, un engagement. Haleluya. Yo kugaragaza ibituranga nk'abakristo, duhereye mu ishengero, duhereye hehe? Twinjiye mu muryango no hanze. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Aha rero kugira ngo tuhagire, nagomba umwe wese yiyumvire iyi objectif cyane iyi decision cyane iyi ngingo, iyi engagement. Ni engagement cyane ni ngingo ufata uharuye ibintu bitandukanye biri kuri wewe. Haleluya. Amen. Aho wewe wisuzuma ukaraba ibi bintu bingahe, bitatu, bitanu, bitandatu, mfatiye kuri ibi, nagomba gufata ingingo yo kugaragaza ko ndi umwana w'Imana by'ukuri. Haleluya. Amen. Umwe wese yiyumvire. Ni byinshi. Urabe mu muryango wawe, mbega ubanye gute n'abo mu muryango wawe? Ubanye gute n'abo mu ishengero? Hanze ubayeho gute? Aha ku murongo w'icenda, Pawulo arongera akavuga ati bene data, muribuka ubutamwe bwacu n'ubucumukure twababwira ubutumwa bwiza bw'Imana, twikenurira umurango nijoro, kugira ngo nihagire umuntu wo muri mwebwe turemera. Haleluya. Ikindi Pawulo na bagenzi biwe bigishije iri shengero kwari kwiyetegra hanze.
mu kuja gukora ubuzi butandukanye. Haleluya. Nibahagaze nk'intumwa ati sasa no twe turi ngaha mutegerezwa kwegeranya ibidutunga, ariko barabigishije no kuba ivyabona kubo hanze. Amen. Hanze twayikenura, twarakora, twaramenya ukuntu tugenda hanze mu bandi bantu batandukanye, tukamenya ukuntu dutegerezwa kurondera ibidutunga kugira ngo ntihagire umuntu turemera hagati yanyu. Haleluya. Imana ishimwe. Iki kintu kirakomeye cyane. Haleluya. Amen. A un certain moment Petero nawe yaravuze muri Petero wa mbere igice cya 2 ngo mugire ingeso nziza kubo hanze. Haleluya. Mugire ingeso nziza kubo hanze kugira ngo no kuvyo babatuka babita inkozi z'ibibi nibabona ivyiza mukora baze bashima Imana igihe bagendeye. Haleluya. Paulo yarazi yuko agomba kugira ingeso nziza kubo hanze biciye hehe? Biciye mu gukora. Uyu munsi rero turahajije ingeso nziza kubo hanze kubera iki? Biratugora. Imana ishimwe. Nibaza ko biriko birahinduka, ako kimwe ishengero ryagiye ribaho proche cyane ryagiye ritukwa nuko abakristo arabafeneya. Ya muze murabe badufise ko kahise kabi cyane experience mbi. Je ndibuka mu mwaka wa mbere nkizwa, nari mu wa 3 kuri kaminuza. Uwo mwaka narayobewe, ako sinayobewe kubera nakijijwe gusa, byarahuriranye. Aki kibazo nagize kwari uko umwaka nkijijwe ncamyobegwa, aho naserutse muri abanyereka gutya. Ntubona ubwenge bwagiye. Haleluya. Ubwenge bwagiye. Nivyo turafise kwiyintegra mu ishengero, ariko uyu munsi turakeneye gusohoka. Haleluya. Tukagaragaza ubwenge bw'Imana kubo hanze, haba mu nyifato, haba mu kurondera, haba mu kugerageza kwikenura. Yesu ashimwe. Mu buryo bwose uyu munsi dukwiye kuba karore kugira ingeso nziza kubo hanze. Paulo arereka aba bantu kimwe mu byo bamwigiye ko kwari uko ategerezwa kuja gukorabora n'abantu bo hanze kugira ngo nawe aze gutahana igihumbi ku mufuko. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero tube ubwenge, tube abakarorero hanze. Nibatubona nibavuga ati vya bijuje, ariko batubone nk'abantu baciye ubwenge hagati muri bo, ariko binyankamugayo. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Umbwire mugenza bati urakeneye kwiyemeza, urakeneye engagement ufatiye ku bintu bitandukanye. Haleluya. Uyu munsi ushaka kuba utihangana, urakeneye kwihangana. Haleluya. Uyu munsi ushaka kuba umuntu avuga nabi, uhereye aho nyene wige kuvuga neza. Haleluya. Amen. Amen. Ushaka kuba uyu munsi umuntu ukoresha umwanya nabi, wige gukoresha umwanya neza. Haleluya. Paulo arabwira bene data bwati muguru uburyo mubugwiza, koresha umwanya neza. Haleluya. Iri shengero rya mbere ingufu zari rifise kwari uko bagerageza gukora ibintu neza mu bintu bitandukanye by'ubuzima, mu buryo butandukanye nk'uko abandi bose babikora. Haleluya. Rero Imana ibagirire neza. Shaka kuba santima ibigumbagumba vyawe bikuganza, iyo ushavuye umena ibirahuri uheraho nyene. Haleluya. Iyo bakuvuze nabi uheraho nyene, nawe uze guheraho nyene. Haleluya. Amen. Mu gukubita ikinyoma wasanze uri wa mbere, uheraho nyene. Haleluya.
uheraho nyine. Rero bene data, mubabera nk'uko so wo mu ijuru ari uwera. Birashoboka. Ubundi buryo bwo gushyira mu ngiro ivyo twizera n'ibigomba kuturanga nka bene data ni guhuza inyigisho n'ubuzima bwawe bwa minsi yose. Guhuza ukuri kw'inyigisho n'ubuzima bwa minsi yose. L'obéissance à mettre en pratique l'enseignement sur la vie quotidienne. Hallelujah. Abitesalonike wa mbere igice cya 4 umurongo wa 2 niho twahereye. Abitesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 2 haravuga ngo murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyari byo. Hallelujah. Kiretse kwiyemeza cyane ingingo cyane decision ingene tugomba guhagarara imbere y'ibintu na bimwe namwe tukavuga ati ubu tugomba kugaragaza ibigomba kuturanga nk'abana b'Imana. Uyu munsi turakeneye gushira mu ngiro ivyigishwa, inyigisho. Hallelujah. Ngo murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyari byo. Ico Imana igomba n'ukwezwa kwanyu no kwirinda ubushakanyi. Hallelujah. Amen. Ngaha hani isezerano rishasha rishira ingufu. Isezerano rishasha rirashira ingufu ku buryo bwo kubaho bwa minsi yose nk'abantu turi muri Kristo Yesu. Uburyo bwa minsi yose bwo kubaho. Hallelujah. Pawulo arababwira ati murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyari byo. Mu yandi majambo aba bantu bari barigishijwe. Ugiye kuraba aha bakoresha ivyagezwe abafise amaversion atandukanye, hamwe barakoresha des instructions. Hallelujah. Iri jambo instruction riva mu ijambo ry'ikigiriki ryitwa pahageria. Pahageria bisigura recommande. Ngo ibi vyagezwe Pawulo abibutsa babahaye sont des recommandations. Vyari ivyo bagezwe gushira mu ngiro mu buzima bwabo bwa minsi yose nk'abantu bizera. Hallelujah. Imana ishimye. Kuko ibi nukuvuga ngo isezerano rishasha rirashiraho inyigisho zivuga ku gakiza. Kristo Yesu ari we igikorwa cyo gukizwa. Iyo ni enseignement, ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ako hariho iyindi enseignement yo kubaho en tant que chrétien. Hallelujah. Iyo bita enseignement pratique. Ivyizegwa vyo gushira mu ngiro. Pawulo akavuga ati murazi ibyo twabigishije. Mu yandi majambo turabibutsa kugira ngo mugire gute mubishire mu ngiro. Hallelujah. Nushobora gushika ahantu ugaragaza ivyizegwa rukristo cyane ibiranga abana b'Imana igihe utakira inyigisho avec respect. Hallelujah. Igihe utakira ivyigishwa inyigisho ngo wongere uzishire mu ngiro. Hallelujah. Yesu ashimwe. Amen. Turakeneye gushira mu ngiro ivyizegwa. Hallelujah. Rero uko ibihe bigenda, uko abantu bagenda biyekarta,
n'aya mavalere cyane n'izi ndangagaciro rukristo biva hehe? Biva ku kugenda tudashira mu ngiro ivyo twigishwa nk'abana b'Imana. Hallelujah, amen. Yesu ashimwe. Nimwiyumvire, aha hari abavyeyi benshi, iya de recommandation cyane vyinshi dusaba abana bacu. Igihe cyose dukoranye n'abana bacu turababwira ati, bana, gutukana ni bibi, kubesha ni bibi. Ni vyinshi dutoza abana bacu. Indero, hariho indero dutanga mu miryango yacu. Ariko rero nk'abana b'Imana, il y a des recommandations. Hariho ivy'Imana idusaba kwitwararika nk'abantu twavutse ubwa kabiri. Hallelujah, Imana ishimwe. La jeunesse, uyu munsi recommandation yuko tugomba guhunga ubusambanyi. Bibiliya ivuga ati hageze ku busambanyi duhunge. Ako la jeunesse ugiye kuraba benshi turi mu ishengero, ariko sexualité avant le mariage ntituramenya yuko ari cagezwe, ntituramenya ko tutavyemerewe. Hallelujah. Ngo iyo tuganira na bamwe, iyo duhana ivyiyumviro na bamwe, uzosanga kenshi ugwaruka kimwe mu bintu bibagoye n'ukuntu bahunga ubusambanyi. Kandi rero abasaba Kristo bashasha mu ishengero, ce sont des chrétiens engagés dans l'église locale, ariko usanga baganjwe cyane n'ubusambanyi. Hallelujah. Uyu munsi nta kindi gisigaye, barakeneye kumenya yuko le sexe avant le mariage, no. Muhunga iki? Ubushakanyi. Ndabwira abantu baba bafise ibibazo hagati muri twebwe, ako nuko turiko turavuga ugwaruka gusa, no mu bakuze, no mu bapapa, no mu bamama. Mwishengero turahari kandi nidusiba, akugiye kuraba turafise ico twita ni deuxième bureau, sinzi ukuntu bavyita, turafise abandi bantu bo ku ruhande. Yesu ashimwe. Nous avons été recommandés. Mwibuke ivyizego, avuga ati mwibuke ivyagezwe twahawe n'umwami wacu kubabarira ivyari vyo. Hallelujah. Mwishengero nta ma avortement ahari. Yesu ashimwe. Hallelujah. Ibi ni ibintu twiyumvira ku bantu batazi Imana, ako no mwishengero inda zirigwa zirakorogwa n'abantu bari mu bikorwa bitandukanye mu ishengero. Hallelujah. Kubera kiriya prise d'avortement, hariho gukorora inda mu bantu bitirirwa izina rya Kristo. Yesu ashimwe. Hallelujah. Paulo aravuga ati icyo Imana ibagomba ko ni ukwezwa no guhunga ubusambanyi no guhunga ubushakanyi. Amen. Hallelujah. Tugerageze tureke kurenga uburimbi. Iyo uri kuraryamana n'umuntu en dehors du mariage, warenza akarimbi, warenza ivyagezwe. Hallelujah. Yesu ashimwe. Mbega mu ishengero twovuga ama divorce, ibi byose bivaye gutakaza gufata avec respect ivyigishwa. Nuko divorce hamwe tuvuga abatandukanye bizwi, mbega nta kurara mu vyumba bitandukanye ngaha mu ishengero. Nuko ndiko ndatunga urutoki Mineva mu Kigobe,
ariko ndiko ndavuga mu ishengero. Haleluya, Yesu ashimwe. Pawulo aravuga ati tube simple. Haleluya. Ego hashobora kuba hari ikibazo, ako mwevite gutandukana. Ni kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Abantu bashobora guca bugufi akavuga ati uyu munsi ndahisemo kwifata. Pas de sexe en dehors du mariage. Pas de divorce dans le Seigneur. Haleluya. Pas de mensonge. Uwiba nakongere kwiba. Muvugane ukuri. Haleluya. N'abagenzi banyu. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Etape ya kabiri. Uyu munsi maze bakubwira ati ivy'ukwera biragoye. Haleluya. Isifi yuko ufata ingingo y'ukwakira avec respect ivyigishwa bwa ati ibi bintu ni ivy'ukuri. Ikibazo gihari nuko ijambo ry'Imana nitwigeze turyemerera ribe intègre mu buzima bwacu. La parole de Dieu est intègre. Ijambo ry'Imana bene data rifise ubushobozi. Sinzi ibyo urimo ariko ryakira uvuga ati ndaryakira avec respect, ndagomba kurigendera ko uzotsinda. Haleluya. Rero nugendere ku ma experience y'abariya ntibishoboka ntibikunda. No, ivyizegwa, les instructions, des recommandations, ivyo twigishijwe bene data, ivyo twigishijwe nitwabiha agaciro. Haleluya. Birashoboka ko tugenda turi nyankamugayo. Amen. Imana igire gute? Imana ibahezagire. Haleluya. Amen. Paulo arababwira ati mwibuke ivyagezwe twahawe n'umwami wacu kubabarira ivyo ari vyo. Kuko burya ubuzima bugizwe n'ibihe bigenda bitandukanye. Rero aho bihagaze ni hehe? Nuko dufata ibyo twigishijwe tukabihuza n'ubuzima bwacu bwa minsi yose. Haleluya. Amen. Bamwe ariko barafise amahore atabasaba guhuza n'ivyizegwa. Abantu baba patron bigoye yuko aho bari badashobora guhuza ivyo barimwo n'ijambo ry'Imana. Ako naha travail shakura umuntu wo hejuru. Paulo il était apôtre. Mugabo icari yagihujwe n'iki jambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Shakura umuntu uhageze bavuga ati nakaraje. Ako urengana iyo responsabilité nico kibanza ufise, uhuze ico kibanza n'iki jambo ry'Imana rivuga. Uraza kubicitegererezo. Haleluya. Pero naha icuri umuryango wavukiyemwo benshi basikibaza aho bakuriye ababareze. Amen. Uburere twakuriyemwo ivyo rero nuko vyose tubifata tukavyegeranya tukabihuza n'inyigisho z'ijambo ry'Imana. Haleluya. Tuzovamo abantu Imana inezerewe. Dukomere amashi Imana. Haleluya. Amen. Rero zari izi ntambuko zibiri nashaka gupartaja uburyo bwo gushira mu ngiro ivyizegwa n'ibituranga mu buzima bwacu, ibigomba kuturanga mu buzima bwacu bwa Gikristo. Un engagement. Sinzi hehe bikunanirira, sinzi aho ugeze ariko ufata ingingo uyu munsi. Haleluya. Ikindi naco ivyo wigishijwe, biriya wagiye wandika mu makarine hirya no hino ivyo wumvise, genda ubishire mu ngiro. Haleluya. Amen. Shakusi ikibazo cyo kunezereza abantu, genda unezereza Imana ufatiye ku vyo wigishijwe. Haleluya. Uyu mwaka uzohera ushinga intare. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari ico mwakuyemwo, dukomere Imana amashi.
Haleluya. Ndabasabe byaguruke dusenge turangiza. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Twegerane ngaha, karibu twegerane, egera imbere. Nta muntu asigaye mu kibanza. Haleluya. Z'ukuri Imana yiteguye guhindura ubuzima bw'umuntu wese bivanye nuko akeneye guhinduka. Haleluya. Rero aho uri mu kibanza arashaka gusubiramo isengesho ryo gutumira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, tugomba tubafasha aba. Haleluya. Bene data, Yesu ni wahindura amateka. Uyu mwanya ko mugiye kumutumira, ija kera birahinduka ubusa, muratangura kubaho ubuzima bushasha muri we, ubuzima bwo kugororoka. Rero Imana ibahezagire. Amajambo mwumvise hari icyo yabaganirije, ndetse mushaka kuba mwanaje mufise ingingo yihinduka, mukeneye kwakira agakiza. Uyu ni wo mwanya wanyu. Hasigaye ko mwatura ko Kristo Yesu n'umwami n'umukiza hejuru y'ubuzima bwanyu. Muraronka ukugororoka, muraronka umwidegemvye. Kamuvuga ati mwami Yesu, subiremo ti mwami Yesu, duciye bugufi, turakugomba, twuguruye imitima, ngwino utubere umwami, utubere umukiza. Amazina yacu mu gitabo cy'urupfu, twandike mu gitabo cy'ubugingo budashira. Twiteguye kubaho tuguhesha icyubahiro, kuko ari ugiye kudushoboza muri rugendo dutanguye nk'abana b'Imana. Urakoze kuduhaye ukugororoka, urakoze kuduhaye ubuzima bushasha. Udushoboze tubandanye tuguhesha icyubahiro ibihe bidashira. Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Haleluya. Reka abakozi Imana babarambike kw'ibiganza, tubasengere kugira ngo duherekeze iri sengesho, bafashe ryo kwakira Kristo Yesu umwami n'umukiza. Mana, turaguhaye icyubahiro. Gendereye imitima, gendera aba bana bawe. Ingingo bafashe ni ingingo isunitswe nawe, isunitswe n'igikorwa Kristo Yesu yakoze cyo kubapfira. Urakoze kubwo kugororoka kuri muri bo from now. Yes, uvyure ukwera mu ngeso zabo, ukwera mu majambo yabo, ukwera mu bikorwa vyabo, ukwera mu nyifato zabo. Uvyure umunezero wa mpwemu yera, ubuzuze mpwemu n'ubushobozi kugira ngo bagende baguheshe icyubahiro. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane.